2013 harabaye décret numéro 114 du 30 avril 2013 portant guide déontologique et disciplinaire du magistrat. Alors, article 77 niho kubijanye n'amasanction disciplinaire naho mwaciye muglisamwo ako kantu no munsi kariko karadukwegera. Uwateguye ino texte yarazi icyo ariko arakora, ou bien yari umuntu ari corrompu, yabonye yuko ategeza kwikingira, yagize iki? Ari nayo ya mbere yavuze ngo tout manquement des magistrats aux exigences professionnelles constitue une faute disciplinaire. Alinéa 2 aca aravuga ngo toutefois l'erreur judiciaire ne constitue pas une faute disciplinaire. Mu yandi majambo mwari mweje kono urumva mwavuze une chose son contraire, kuko nta nimwe rero izo bikibaye disciplinaire, kuko byose muca mwinyegeza muri erreur judiciaire. Kubw'ivyo uno munsi recommandation ya mbere uyandikenya kwa mushikiranganje ucika uhindura ino décret utabigize mwuba mushikiranganje udatwaye ino texte muri conseil des ministres izokurikira. S'il vous plaît nyakwa mushikiranganje ntuzosubira umviriza, nta kindi tuzosubira kuvugana namwe udatwaye ino texte d'application muyihindure. Iki kintu mwinyegejemwo cha erreur judiciaire guhera uno munsi gihagarare, guhera uno munsi gihagarare, kuko byose na ma erreur judiciaire. Incompétence ni erreur judiciaire, yacirubanza nabi ni erreur judiciaire, yacikwa gumva ni erreur judiciaire. Mwese mukabona yuko byukuri ya byonze mugaba cyayinyegeza he muri erreur judiciaire. Rero muha mushikiranganje nawe mwazananye le prochain conseil des ministres nze numve mugende mucimuva nga mutegure un texte muhindure mugarukane kuri texte d'application yari no tegeko ribagenga. Ibintu byo kwigira ama exception ngo toutefois nukuri biravyishe.